uko niko na data ahangamye mu ijuru azobagira nimutare kuri abandi mwe bishemeye. Lameke aje imbere y'abagore biwe atangura kwigamba ngena ari inkozi y'ikibi. Yavuze amajambo ngo Lameke abwira abagore biwe ati hada na tsira. Baragore nibatanga kugira abagore benshi mengo muri Bibiliya abagabo. Haleluya, haleluya. Imbuto ni jambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Mana data wa twese mweranda, kw'izina y'umucunguzi wacu Yesu Kristo turagutakambye twuze umutima wa mweranda. Kigongo gihebuje cawe dawe mweranda, tugira ikigongwe. Mutima utanga imbabazi n'umutima w'ikigongwe n'udutwikire. Kaze Mana mutima mweranda, mutima w'Imana nzima, wowe uduha kugira umutima nk'uw'Imana, kugira imbabazi kwa Nyakigongwe. Ngwino kigongwe c'Imana, kaze muri twebwe. Kaze Mana mutima mweranda, uri umutima w'Imana, uri umutima w'Imana, uri umutima w'Imana. Du umutima nk'uw'Imana, du umutima wawe. Kaze Mana mutima mweranda. Ngwino mutima mweranda, ngwino mutima kigongwe c'Imana, ngwino kigongwe c'Imana, ngwino udutaba, ngwino mutima mweranda, ngwino muti ngose mbabazi z'Imana, mbabazi z'Imana, ngwino mbabazi z'Imana, ingomana mutima mweranda, ngo wuze imitima y'abakwemera. Gira ku rukundo bagufitiye, gomera muri bo nk'umuro waka. Tumuzirikanye wawe nta kitazoremo, zohindurana isi dusa. Mana wakwije mbwe ngo hakwemera umuco w'Imana umutima mweranda. Gira duhe umuzirikanye mwiza, tubashe gutegera ivyiza. Hora utubere muhoza duhimbara, zo turabigusaba. Uko niko na data ahangamye mu ijuru azobagira nimutare kuri abandi mwe bishemeye. Iryo ni jambo ryanye n'ijambo ry'Uhoraho Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Kugira ngo ahatabashe kuryo jambo vyavuye ku kibazo Petero abaje Yesu ati mukama mugenzanje ancumuye ko nzomurekura kangahe? Gushika indwi? Yesu nawe ati sinkubwiye gushika indwi, ariko gushika incuro 70 ku ndwi. Amajambo Yesu akoresheje incuro 70 ku ndwi z'imbabazi, nikuvuga ibyo byose ubuzima bwacu. Nayo majambo wundi muntu w'inkozi y'ikibi wo muri Bibiliya yakoresheje nawe yitwa Lameke. Dusoma mu gitabo cy'Amamuko kigabane cya 4 kuva ku 13. Lameke aje imbere y'abagore biwe atangura kwigamba ngena ari inkozi y'ikibi. Yavuze amajambo ngo Lameke abwira abagore biwe ati hada na tsira. Baragore nibatanga kugira abagore benshi mengo muri Bibiliya abagabo. Ati nimwumvize ijwi ryanje. Mu bagore ba Lameke tega amatwi amajambo yanje. Atego narisha umugabo ndamuhora kwa nkomerekeje, nica umwana ndamuhora kwa nteye igifufuri. Nivyo
ngo Kayini azohorwa inshuro ndwi, ngo Lameke nawe inshuro 77 ngo uzorondera kumwihora. Murumva ngene Lameke yaririmba indirimbo yo kwihora yo kunanirana mu bukozi bw'ikibi. Izo bihero ngene Lameke yakoresheje nizo Yesu nacyakoresha mu kunanirana mu gutanga imbabazi. Niyo rero mwumvise abwira Petero ati sinkubwiye gutanga imbabazi inshuro ndwi, ariko nkubwiye gutanga imbabazi inshuro 70 ku ndwi. Kunanirana guhebuza mu gutanga imbabazi. Imana itanga imbabazi bihebuje aho ivyo navyo mwumvise mu Zaburi 103 umurongo wa 11 ngo nkako kugijura irenga y'isi niko n'ubuntu bwiwe ari bwinshi kwa mwubaha, kujya ubuseruko buri kure y'uburengero niko atakure yacu ubugome bwacu. Kujya se wabana agira impuhwe abana biwe niko Umukama agira impuhwe abamwubaha, kagira imbabazi n'ikigongwe. Umukama yasaka nse nawe rero sinkubwiye inshuro ndwi. Petero we ndagwinjira 70 ku ndwi. Petero nk'umuyuda yararengeje mu gutanga imbabazi, yibaza ngo ararengeje ananiranye, kuko ku muyuda muribuka mu gitabo cy'Ihunguka igabane cya 21 kubandanya abakuba Yuda byagenda ngwiki iginyo ijisho kurindi. Nukuvuga iki? Ndagukuye iginyo rimwe nkarimena, ngakwita inyundo iginyo rimwe, nawe ureganura muri jewe kwita inyundo iginyo iri ntugira biri mugabo bo bwari ubutungane. Ndakumenya ijisho umena rimwe mugabo ntumena biri. Ndaguhimbuye ukuboko umuhimbura koko ntuhimbura amaboko abiri, kandi ariwe mpimbuye ntuza kwihora kubi iwacu, wihora kuri jewe. Ivyo nivyo bakora Abayuda. Maze azashika rero ati gezaho nyabura tanga imbabazi inshuro 70 ku ndwi. Emwe muri bukawa mugani w'umunyejenda n'umunyabururi. Abanyejenda hajya haja zamuramvya ngo baranka abanyabururi cyane, ku buryo bavuga ngo n'ibitoki ngo bitaba mwijenda, ngo ni kubera ngo abanyabururi yo manutse Bujumbura ngo bagenda barabira igisure, mucyo gituma ibitoki bitaba mwijenda. Hanyuma rero umunsi umwe rero umunyejenda agenda gusaba Imana. Wanashaka Imana yari yabwiye umunyejenda ngo ni wansaba icyo nsanga nkakiguhereza. Umunyabururi nca ndamwongereza ko inshuro 2 nca ndamugwiriza na 2. Usabye miliyoni 10 nkaziguha, Munyabururi ndamuha zingahe? 20. Ni wansaba amahera angana muri yaridi, Munyabururi ndamuha miliyari zingahe? 2. Ni wansaba imodoka imwe, Munyabururi ndamuha imodoka zingahe? 2. Umunyejenda ariyumvira ndako nawe yanka Umunyabururi. Mbe basha jensa biki? Aho Munyabururi aca bamugwiriza na 2. Ndabitoye. Asaba Imana ati ewe Mana yanje numene ijisho rimwe
munyaburi ucumumena amaso yose arakazimaze umena amaso yose. Iyumvire bantu b'Imana inziga yishitsa mena ijisho rimwe munyaburi umumene azima umena amaso yose. Aho yose muri yaridi umunyaburi akaramiyadi zibi. Ewe wasiwe uko niko data muri azobagira nimutarikora abandi mwevuye ku mutima. Era aba abantu b'Imana uyu muntu mwumvise yeza aduhaye kumugani ngo nshaka tumwambwije ubusa n'umwami yego bakwishuza abasuku biwe ngo bagitangura bamuzanira waramuheraniye amatari n'ibihumbi 10 ni kuvuga ni nk'imiliyoni 70 z'amadolari. Mva ntiyashobora kwishura yari aheranye. Nyamusuku ngo buri cyo yishura shebuja ateka yuko bamucuruza bamudandaza nani we n'umugore we n'abana be n'utwo atunze twose aba yishura rero atyo ivyo aheranye. Nyamusuku yikubita imbere yiwe aramutakambira ati mukama ntenyenyera mwami wanje nzokwishura ivyawe vyose. Shebuja rero bimutera ikigongo agira imbabazi shebuja kuko yabona kwiye musuku wiwe atari bushobora kwishura. Aramurekura amuhebera n'umwenda yari amufitiye. Uno musuku ngo ave hano ahura n'umwe mu bagenzi be amufitiye amadenari 100 kuvuga indica ntikize ndashika 100,000. Urekuriwe imiliyoni 70 z'amadolari ariko umuntu aguheraniye 100,000 ntushaka uvuye ngaha mwisenga ushaka hajya hanze nukurara gutakambira gupfukamye nkuko nawe wapfukamiye sobuja akagira imbabazi nawe ntugira imbabazi. We Mana yanje abana abantu tuyibagira ningoga nukuri imbere turibagira turi bamvuye kure none nandi mpuye n'umuntu hanzwe nkanje nkamwirengagiza. Ewe bana b'abantu sinzi ko dukomeye umutima no mutwe. Bana b'abantu sinzi ko dukomeye. Wa munyedeni afite Imana ni jewe. Wa muntu cyo yishura ni jewe. Kuva Adamu akoze ivyaha abona Eva muri amurimo wa Edeni ni jewe nace nugari umugi